Bobo mvize ndakubwira. Bera. Umva ndakubwire. Banze nyumvirize. Katikigani. Ukabica. Umviriza bera. Kubahana. Ukabica nandi nzobivuga. Umvize ndabwire. Umvize ndakubwira abakunzi banyu, nyambara abakunzi banyu nyene. Igambere warancitse. Ariko no musi byose ndabivugira imbere ya kamera byose. Mani kati byo ibiki urafubuye. Yarasaze ndayikureye ntayo nigeze nkurayo. Kandi byose ndumwicanye bo. Bugirane. Kubita. Bera. ahubwo nyica bera billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim تحسن سبت الملك والملكوت وأنت سمت بالعزة والجبروت 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 وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في أمان الله بحق كافها يا عين صاد كفيت كفينا 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 وبحق وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك. Yes, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 hey hello bakunzi ba Dr. SWALEH Unani TV muraho muguye neza mumeze neza ni BOBOSON tubemeze ntambwa nemwe ndabakunda cyane I love you so much I couldn't you forever hama nibagiye rero behind camera kabelege uwo bita DJ Teo uwo batazira rutwe amahoro y'Imana bane nawe aduha quality zimeze neza ndamukunda cyane naho rimwe rimwe mvuruga imbere Imana muhezagire hama rero today nundi munsi udasanzwe nundi munsi udasanzwe aho nabazaniye umwemviti akomeye ameze neza atambwa nimwe yo mukorako umwemviti ameze neza mwaherutse kera muri filme nyinshi zitandukanye za hirya no hino na cyane muranamuzi ni wa musheri wa Yakobo muramuzi ya Yakobo kiya giharavye birabi bibazo yakobaje mu gasho ariko navuze ati no musekana ndamugira umwemvite narijya nabonye ubu yibungenze ngoma tuyage byinshi tumenye mbega bimeze gute byagenze gute abasitari kubera iki yakobora twarinda muri iyi minsi ivyo ni byinshi muza kumva tumenye n'impamvu ivyo biba reka manze ndamuramutse ni wa wundi nyene musanzwe umenyeye Bella bitevya sawa meze neza ndashimye Bella wadoshe kwa vyibushe ndayo kuvyibuha kubera iki ndamukiza kwanza abakunzi ba Dr. SWALEH ubabwira amahoro y'Imana bane nawe ndabaramukije mwese amahoro y'Imana bane namwe ndabakunda cyane cyane na cyane bwo kunda n'ikibondo cyawe gose nabo barabizi kurusha uko bakunda oya ndabakunda cyane mwebwe abo ndabakunda cyane basi ni Bella duheruka muri filime nyinshi zitandukanye ukora ibitangaza na cyane abantu bakubonye warahitinze gose muri ibi na biriya uno munsi nturi kuragaragara muri filime kandi tubona wibungenze Bella nige kintu biyumvira mu gihe utari kuragaragara muri filime muri umwanya nabujya bakunda filime gose yayi bobo nabyuzi nunda cyakina ahubwo gusa nuko ubunaremerewe cyane burya indani yameze nka 3 oya indanjikira ivuke igisore iyi ari into kirashaje inda wowe nayiguha yikorera yukuri aho wikorera inda nini ngo witwara wibatse cyane bya nibavuga ngo abantu bavyibushe ngo nta batwara inda ntono twaravye oya mama wawe basi nkiya mwene wanyu nka mutoyi wawe wambone mama wawe yavutse ngana gute oya harabo mbona kugenda igomba ivuke ni ntabahari usanga igerino ariko wewe umengo nikitango bana sha inda yanje ni insirimu ariko Bella aberewe urahutse uraberewe merci beaucoup nambaye cyane agapira kangyoheye urehetse ugushire muri Dr. SWALEH agushire mu ntuze yakwaje bobo wabinyemereye kangahe wewe bo era tuje rero mu buzima busanzwe ni era twadutse muri filme yakora ibitangaza gose ubu tukamubona yibungenze era tuje mu buzima nyene bubaye ni era twovuga ko yatwaye inda kubera yagiye mu bintu vya filme
twahenda bisigura ko nari ko nagiye muri film iyo ntaje sinari kuyitwara canke abazitwara ko bahora bazitwara kandi atari yo bari byukuri Bera wewe ubuzima bwa filme ubona gute iyo umuntu bakubwira ati ufrana akina filme na frana akina filme hari urabona ko ari ubuzima bwiza cyane gose cyane burya ko bakinyi ba filme akenshi bakunda kuba babanka kubera usanga nyine bameze ukuntu wewe ubivuga kwiye oya ubu byarahetse kera niho bakubonye kuri umukinyi wa filme yari nk'umuririmbyi basi umusani bamubonye nk'umuririmbyi ari nk'umuririmbyi uri nk'umukobwa hoho baraduza n'ibiganza bakavuga tujya karabaye byo byari bya kera ariko ubu kubera benshi bamaze kubimenya benshi baramaze no kubitahura ubu biranasanzwe ashobora gusanga n'umupapa nyene yiyubashe akurekeye inzu yiwe mukayikiniramo mura ikiniki basi uri nk'umucipa twaye mudemu muri ghetto akaguhebera inzu yiwe akayigwa kubera baramaze kubimenya umva nta kibi kiri muri filme nta kibi kirimo nabone barabizi bataki bikiri muri filme mbe nukuki abakinyi ba filme kenshi babigeme bakunda kuba bafite tatouage shashi bose je tatouage wanashima nayishize ko ntara nagiye n'icumvira ico gihe warafite imyaka ingana MC nka 13 kuba ico gihe 13 twaciye dura na Yakobo ntangura gukina filme duhuye na Yakobo MC 13 nyene watanga gukina filme uhuye na Yakobo bishobora ko Yakobo ari yakwinjije mu mwuga wa filme cyane kubera nari niga kwa papa wanje hari ruguru cindamanuka nza kwa mama cisanga mama baba mu rupangu rumwe na Yakobo Yakobo narakunda kuntu akina comedy basi turi muhira narakunda gufsina akagira ibintu nyene ndabikunda naje ndipfuza umunsi je bose ntangura kurira je kuri stage bampaye scene turabasenzi nyene Santra uwo munsi narasohobye kuri stage narasohobye nukuri narasohobye ari umunsi wa mbere wari umunsi wa mbere narasohobye ndarekura nyene mu bantu ndarekano mve nararekuye bwari ubwoba byari biki byayo waruhuye na naratwenze bitwange byumva naratwenze gushika ndekura fire ziracika neza ayico ge nari nkiri sugi nukuri uko twingi onwenze aje juvuze tenga ngo n'ubwoba kumbe kwabaye binezerwa kenshi gutwenga ngenda avuga ati nene ni jewe ko nisanze ngaha ndatwenga biranka kunda navuga biranka ko ngira iki byarakoroheye gukina iyo scene uri umusenze kandi utigeze ngero unabijamo rero ni uco mureke nagutwenza bampaye na scene ndumusenzi nambaye ni jipo yageri ariko warabishobo naragerageje nyebwo bw'amatsumvamo naragerageje aha wanditse izina ryande ry'umusheri wawe cyane n'intangi wanje Krista be ufise tatouage zingahe wewe babarira nce ndazikwereka zose nozivuga zovyeme reka ukuri kuvugwa na mwene ufise zingahe be twumve gabashi ndazikwereka none oya hari zinyegeye ndaza hari zimu ahantu hibanga hariya murandikako saka dufate ko na hariya ziriyo nka zinga zose ni zinga hano ni mu bwami bwa Dr. Swale nka zingahe tuziharuye zose ni nkizo wibaza wewe ziga nyene wiyumvira ko Jembo nimwe ntaco ni imwe gusa ni nka ziga nyene woba wiyumvira ko uzi genda zizi baze tuje mu buzima ubu deja uratwaye inda bya filime hagaritse urabona uracabana ya filime urimbura ko ni waronka ikibondo bizokorohera cyane ahubwo n'umwana wanje nzomukubitira gukina filime ariko urabona ko biko biratanga inyungu aha mu Burundi ko mwana wawe muhatira gukina filime atabindi ariko arakora ashobora kubikora n'ibindi na filime agakina cyukuri okay tuje mu buzima rero bundi ivi umugabo wakubuje gukina filime nawe zishebwe na gute ambuza gute amuyo kubuza ati bera guhe no munsi deja ubere inspector nta filime nkeneye gusubira gukina ivyo ukunda kuko nabone yarabishigikira kuva kira tukiri inkumi n'imisore byose yaravyemera yaravyemera nyene gusa nuko bahungu muri yitse nyene maze gutwara inda yashase namana we yaguteye inda gusa carigira nenda caragenda gusa ntari nakura
ibibazo wahuye amaze kugira n'ibibazo bwoko ki mugihe ndakubesha kuko yaba narahuye n'ibibazo kumukumbura gusa sawa naramukumbura nyene ibintu nk'ivyo naho navuga ngo narahuye n'ibibazo bambeshe kuko simba mvyibusha naye ntuzi ngene nangana ndakuzi mbana navyibusha ngane nuko message rero uhaye umugabo ati genda gwagagurikiye ugenda ariko ari na hafi yanje na hafi ya n'umukinyi wa film sha bobo basi tuvyihoze bobo bobo tuvyihoze none ninde n'umukinyi wa film menya nshaka kumumenya bobo neza yego kugira ngo nawe nzomukoresha iganiro ubwo njaga bobo uribagije ndari wawe Akamaramaza tukati byo bintu none bobo uribagiye yuko indari wawe we inda kuvaja bobo Akamaramaza tukati byo manzo bera umviriza bera wagomvye kunyumviriza nene nabibonye nta kindi warusha washaka gusa kunkuramwe amajambo umviriza bera turi mu Akamaramaza kuva aho yavugiye wari wabonye ikindi ashaka umviriza washaka gusunkuremo amajambo gusa wumviriza ikiganiro sawa turi mu kiganiro ubwo burofa turi mu kiganiro ndavyumva bobo none je ndakubesheye inda si wawe ni wanje gute si wa urayihakanye none we ni wanje gute urayihakanye twahuye gari bya tureke blague ubu harura amezi arenganye kuva mu kwicumi ubu niho duhuye abanza zinyibiki bobo wandonde bobo icara ngaho ntubizimye niwe yampamagaye kandi yandonde kuva kare bobo vugisha ukuri sishaka ko twiga turaharira wamamagaye kuva kare ariko mumaramaza jewe ndakuma ya bobo iki kiganiro ndondeye kuva kare niwo wankweze naba numva mana genda kuronde ubwatu bya kiganiro kugeza ubukwere ofisi nda aturi mu kiganiro jeje nta blague rero nkeneye sawa kandi nta bintu byinshi nkeneye bobo mvize ndakubwira bera umva ndakubwire banze nyumvirize kati kiganiro ukabica umviriza bera kubahana ukabica nandi nzobivuga umvize ndabwire umvize ndakubwira abakunzi banyu nyambara abakunzi banyu nyene ubwo mumaramaza rero kuva mu kwicumi bobo kuva mu kwicumi ubu tugeze mu kwa kangahe mu kwa gatandatu inda ngigira ivuke isigaje ukwezi kumwe kuva mu kwicumi igira ivuke umuhungu yaranyitse ubu ntangiye kumubona manzo kati ibyo bintu mane wowe umurofa ndakeye umviriza man umviriza bera ndagusabye je twari mu kiganiro sawa twari mu kiganiro mvugishije ukuri none bobo ndabesha kuva mu kwicumi basi kuva mu kwicumi ibuka basi kuva mu kwicumi ego basi ngenda kubaza jewe waranyihakanye waragiye amezi 9 ngaya yarakwiye sips waragiye n'umwana umwihakanye umviriza bera hari cyo yagusabye hari cyo nagusabye iyo ndani wewe waregeze umbira kwinda je sinayibona kwanza wewe twabonanye ryari wowe nyene man nareke utumana man umviriza bobo icara ngaha icara ha kandi ukabica ukabikuramo icara ha bera bobo je nta byinshi ngene utuvugana bera sinkeneye umviriza ndakubwira icara kwaho bobo igambere waranci turagenda oya mviriza igambere ibiki imbere ya kamera ibiki imbere y'abantu nukuri kwimana kubita rero tureke ibintu bya blague umva kora icyo ushaka kubita kubita heko za kurushe gira kubita ntumbona kubita bobo umviriza ndakubwira igambere warancitse ariko no musi byose ndabivugira imbere ya kamera byose nta na kimwe nsiga kuva mu kwicumi ubu niho ubonye kugaruka vuguheze ubu rero icyo wiyotsa cyari caraheze wari wabonye narakuretse umva renje mu kiganiro nivyo wari wapanze niwo wankweze kandi niyo utavimbarira je nanje dukora iganiro deja abantu bamenye ivyo urimwo abantu bamenye ni kuki wahagaritse batakikubona bamenye none ivy'uburofa nk'ivyo nivyo kuranzana n'ivy'uburofa byose ari wabitumye n'uburofa byose ari wabitumye urafite ndayiwa iyi ni yande none iyi ni yande bera ni yande bera reka blague ubwo ko twabonanye mu kwicumi ubari hugarutse kundondera kuva mu kwicumi tuko twagenda ndakuronde mu bigende dukora iganiro ndakuronde ivyo vyenda nari ndabizi nyene nari ndabizi wari uzi yuko nzokureka ibyo bintu nubikata urazi ukabikata na wewe ntadashoboye gukata kuko abikase ngaha n'ahandi nzobivuga bera ntabwo je we nakutenda cyane bera namutaguma kumaramaza gusa abantu nibi nivya bindi none nkawe sigure nturi umuhungu wa nukuze nturi umuhungu nukuze none nkuze bisigure none nukuze uraciye none nkuze natwaye umuyaga sinatwaye iwawe sinatwaye iwawe bobo natwaye umuyaga bera je nta disi novuga ikiriho gusa nta disi wovuga ahubwo vyemera imbere y'abafanzi biwawe vyemere kubita nuko ntinya inda atarigwa nuko ikiri igikoni tora kubita je nuko nankiyonda ko guhera ku kwezi kwa mbere ndayitwaye nuzi ivyo nahuye navyo gushika kubu ku mezi 9 ugira uvuga ko ico nabantitinya jewe
ahico no nk'iki nta mugabo warufite guhodomera umugabo si wowe umugabo mfise ni wewe ubone wonemera no wanteye inda kandi birazwe mani nareka ubujinga areka ubujinga iki ni mu vyumvirize wihenda bikati nturinde nk'umundaba wihende kubita urabe kubita ihende kubita nukuri kw'Imana je iburindwi zibiri mani kati ivyo bintu ibiki urafubuye yarasaze ndayikureye ntayo nigeze nkurayo kandi je sindumwicanyi bo sindumwicanyi umwana wanje nguyagira avuka aburindwi zibiri ujugiri nitwica twigo turahigana nitwigo turagira turaruhishanya uzopfe kuvyarageze kwa maganga uje kwandikisha umwana uravyumva cyane ko ndakura kandi nkeneye ibirezo bo papa nakuvuga ngo urukuranda none wewe ndakura jana abashinga ntahange n'imbere ya kamera ataburofa babo jyanyi bagiye apana imbere ya kamera wanyi bagiye ndakuyaga uri kunyene wowe urinde ndakuyaga urinde je warabweje ko ngena n'inda yaza zose sawa bobo ivyo ni vy'iwawe umenya yuko gusa uno munsi niko kw'Imana hacuri gusa achore gusa yego nukuri wambaye ntabangurukanya uwambaye agira ntaje n'ibiki aje n'ibiki ntabitsi karivyo n'amatandero wahawe n'abavyeyi je mu buzima ngene meze yimehe nawe witangi wanyu muzidandaza kubita su kubita je ntinyiyonda kubita indiri kumbabako iri ku mutwe kiri munda indiri munda no gukubita ugacinyagiriza ngo nayikorore indiri munda ntibura nyene nkuko wambwiye tuyikure ryambere nkuko wambwiye tuyikure wacicanyiwe sawa kandi kidatwenga urakoze kidatwenga mukibona casamanga ngakuri kamera ngo n'umuntu urakoze mubona yasamanga ngakuri kamera ngo n'umuntu yamwe muzikari umwicanyi umurozi jewe ntumburira indero apana je nta muntu aranyimyoza ntumburira indero je no gukubita ubu unyagize nahuye vuga vyo bera ahubwo nyica bera mani manzu jemyo bera je umbriza mani bera je ntungweko nahuja urazi ngako okoro nyica ahubwo nyica nani no musino mvana ha nyica bera uyubahe na jumba kandi umviriza je ibi byose nabikora kubera iyo oya nyica kubita ahandi hano hakubise kubita abandanye kwagira unyice reka kumana madamu urabona nk'abantu ndapfuye mani zimye biboro mani cece umviriza je ureka na ububono mani ungana ku ufise ubwenge buguyuka uzana ibintu byo gorofa je manzu zinye mani tumufashe kwanza umudada abonye mani byo warondera nabyo warondera ugoma gusa kunkwegera nta bindi nabyo warondera mani zinye byo birofa mani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت 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 وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في امان الله بحق كافها يا عين صاد كفيت كفينا 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 وبحامي وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك